ubuzi inkware avumbukana ibihuna ngenje kuri umwanya mba ndavyiyumvira ivyo bintu ugasanga umukobwa si hari cyangwa nta mwanya afise ugaca wikoza kutwufise uti rero umuntu yikora kutwafise Bisho media ni hatari. Aya namwe mu majambo Samba Famba yavuze igihe yariko arigovyora mu kiringo yarafashwe ariko akoze urutoki mu bisusu vy'impene nkuko mubibona. Uru rutoki beshi murazi cyo rusiguye yariko arakoza mu bisusu vy'impene aho baciye bamwegera baramubaza baramutera ivyaza ati uri kuratumara amaza eske nta mugore ufise mu kiringo we yasiguye ibintu vyinshi ni mu kiringo rero twari tugiye kubaga impene X-ray bam yarahaye abakinyi biwe uwo muguhungu ngo ayikubita ijisho uyu muhungu Samba Famba ayikubise ijisho yayitwaye buke buke nk'umuntu ayitwaye nyene aho yobirarisha utwatsi tugize gutya twamubonye bicaranye nayo ayihamabizu akora ibintu bitajanye kwiyo mpene bamwe bati nta soni kuba uri umuntu uzwi uri umuntu twari twubaha muwo turi kumwe ngaho kaza gukora ivyo bintu ni mu kiringo rero twagiye tubona ariko akoza urutoki rukuru uko twokwita rusumba zose mu bisusu vy'impene nkuko yavyivugiye tumubajije yavuze ati umuntu yikora kucafise urubuzi inkware ruvumbukana igihuna mbega uwo mugani w'urubuzi inkware ruvumbukana igihuna warusiguye iki bakunzi b'inyishu media bakunzi b'inyishu kuri bose ni Mr Kiramvu muri kumwe mbega iyi nyifato Samba Famba yagize ni nziza aho ni mu gihe hari sinzi ry'abantu ryaje kurorera ukuntu film igira ikinwe ni mu gihe abantu beshi bari bahari aho rero yaciye yerekana ingeso canke isanamu atari nziza ni mu kiringo uyu mugabo asanzwe azi nk'umukinyi w'amareresi umukinyi ariko aravyitwaramwe neza mu mareresi ahakinira ahantu hagiye hatandukanye aho uzomusanga kwa X-ray bam ari karakina aho uzomusanga mu mafilime kwa Amede ntarakina yariko n'ahantu heche yagiye hatandukanye mwaramubonye mwihuriro kwa Mr Sami mwaramubonye muri Kirezi ni mu kiringo rero ari kakinira ahantu heshi na bamwe nabandi bavuze ati ni maraya ni ndaya no mu gukina filime ntagira ahakinira ntagira aho yegamiye ni indaya mu kiringo rero wovuga ati none ni ndaya bwoko ki ni ndaya kuko ntagira aho yegamiye ntagira hakinira mbega basha bavuga ati none nimba ari ndaya atagira hakinira nimba ari ndaya mu mareresi acashaka kuba ni ndaya mu buzima busanzwe abe ni ndaya ku bantu abindaya ku bikoko abantu ntibakimuhimvya rero mu majambo make n'abantu n'abandi rero aho bari beshi aho Iva nawe yabije mwaravuga ati none wa mugabo wewe ko nzi ufise uvuga yuko ufite atagurana uvuga kuri umwatatsi nta bagore ufise abakobwa barakwase eka Marove na wende niho yarari aho yatanga yavuga ati nukuri uri kuratumara amaza wewe nta bagore ukifise cyahe n'ibintu uri kurahamura aho ni bamwe n'abandi rero bavuze ati usanga ari ibintu ariko arahamura kuko nta muntu yoza kugirira ivyo bintu ku gikoko ivyo bintu ntibikunda ni mu kiringo bavuga bati mu kiringo baravuze yuko ibintu byisi bizogenda biza mu gihe ca nyuma none igihe ca nyuma coba cageze mbega cogeraho cohera mu bakinyi b'amareresi si aho simbona ukuntu twobivuga abandi nabo bati akarorero kabi ntikazohurabo kavako ariko haragowe uwo kazovako mbega uyu muntu twemera uyu muntu akora ibitangaza uyu muntu twabonye akina amakomedi aryoshe cyane uyu muntu mw'iyi minsi bariko barizera bamukinisha mu mafilime mu mareresi ndundi agiye atandukanye kandi akabikora neza sinema akinyemwo ikaba hiti umuntu bavuga ati nshaka kurya hiti reka nkinane n'urya muntu ndamuhamagare ariko mu mico isanzwe mu migenzo isanzwe agasha yitwara nk'uko aho hari ikiza muri ko murabibonamwe bamwe n'abandi bavuga bati mbega ngaha yashatse kwigishika abantu Samba Famba nihanure ibintu yakoze ntivyashimishije abantu bari ngaho nta numwe ni Marove nawe yavuze ati wenda gututse aho mubona ko yari yadugije intoki zibiri zo gutukana na wene atavyitwayemwo neza mbega wewe aho uguhanura umuntu
ashatse gukora ibintu nk'ivyo ni bamwe n'abandi rero bavuze ati ibi bintu Samba Famba akoze c'est vyiza vraiment est impossible Famba niyihanure mes chers amis niyihanure ibintu yakoze sivyo ego kuba ari umwatatsi turabiza aratakana none agaruke yataka n'impene yatake n'ibikoko nimba yaratatse abantu tumuzi ashatse kwatakana abantu ntibakimuhimbije ntagihimba ariko arataka abantu niyataka afyondagura ibihere abantu areke gufyondagura impene ni mukingo yavuze ati jewe impene nayifyonza ibihere nayifyondaguye nayatatse mbere no kuri page yanje ngombashe postinga yuko nayifyonza ibihere niva yacavuga ati wewe rero wazimanganye ugomba usubira uduge yavuze ati wewe mu minsi heze warakora ibikorwa bikagenda neza ariko uyu munsi ntitukikubona none wafyataguye impene kugira ngo uduge uvume iyo ngeso uri kuri urerekana ni yahehe mbega uri umuntu wisoneye wofata urutoki rwawe Imana yakuremeye ukaza kurukoza mu bisusu by'impene aho rero ndabivuzemo ntiyabivuze uko jewe nkoresheje imvugo y'imbabari amatwi imvugo y'indero kuko we uko yabivuze ntavyo novugira ngaha mwiki kiganiro mbega nka wewe ibi bintu Samba Famba yakoze wobivuga kwiki wo muhanura iki niho rero mu nyuma yaciye yigovyura avuga ati inkezi keba ubwo bireha canke ati urubuzi inkware ruvumbukana igihuna mbega yari yabuze uwo yataka ni mukiringa avuga ati wewe ukurikirwa n'abantu benshi barakuyoboka kandi inkumi zirakunda umuntu w'umusitari umukobwa wese wohamagara ngo umufyonde ibihire ntiyokwanka none harageze yahuza gufyonda ibihire impene bakunze b'inyishu media si bikino si iki twe twatangaye tubibonye kuko natwe ivyo bintu ntitwari tuzi yuko yobikoze kucubahiro twari tumuha asa nkaho yagicakaje Samba Famba nawe akavuga ati mwebwe ivyo birabasha birabanoka birabuna birabarumbira jewe nayifyonze ibihere mushobora kwibaza muti none yabisofyonze bihere jewe kuvyo nabonye sinaravye yuko yayifyonze ibihere kuko nari nasamaye banyeretse ati raba hariya ngiye kuraba ncegerana kamera nsanga urutoki ruri ngaha nyene mubona none ntimubibona nimba ari mbeshere mugende no kuri page yiwe ya Facebook muirabire musanga ari ivyo bantu b'Imana bantu musenga bantu muje ku karago dusengera umusitari wacu Famba kuko inyatsi zamuziye amadayimoni yamuteye kuko ageze ku rugero rwo kwataka impene tuvugene impene ageze ku rugero rwo kwataka ihene ngaho vyase kandi rero vyarumvye nukuri kose muze tumufashe tumusengere abamasengesho bose bagiye batandukanye tumusengere kandi ababwire ko ari ego oya ari nayo yazanye ibibazo aho bari bagiye kubaga impene iyo mpene bikaba birangiye yabanje kuyataka bamwe bati usanga ari ivyo yari karahamura ariko jewe sinovuga ko ari ivyo yari karahamura kuko ntavyo nzi ariko je kuvyo nabonye impene yayatatse reka ndabashimire ndababwira ati bandanye mukurikira inyishu kuri bose twarutwo nijeje mbera ntimunyumve nabi bari kuzi bishu media ariko isanamu amafoto ndibaza murayabonye ntimuvuge ngo ndiko ndashikuza ngo wewe nguru umunyamanyanga ngo sike ngo maintain daboro no ebana reka ndababwira ati bandanye mugubwa neza aho muri hose ciao ciao